Hello guys, meze neza. Turi kuri Shingiro TV. Murakomeye. Ni Sandrine Nkuzimana twagarutse kuri microphone. Twaje kandi mu kiganiro cacu nyezina Le Flotte Torrentiel. Twaje kuvugana namwe. No munsi le thème concernant être maman, kuba maman dans la société, ça veut dire quoi? Être maman ni kihe kiguzi aba mama tugira mu buzima busanzwe. Être maman en émo c'est quoi? Ni kintu buhe buremere dufise twebwe nivyo vyatuzanye no munsi kandi nkaba nabazaniye umutumire ndibaza mwabibonye umushitsi wacu n'umudamu aridondora kuko kera ni abadamu batidondora ariko ubu dusigaye twivuga amazina. Karibu madamu. Murakoze cyane, muragize neza kudutumira, turabashimiye. Jewe nitwa Soleil Nkuzimana. Urubatse? Ndubatse, ndi umumama w'abana batatu. Ndashima kubona mwanyiyumviyeko. No munsi tukaba tuvugana twibukanye ko turi muri kiganiro Le Flotte Torrentiel. Akaba no munsi dufite thème ivuga gute. Tukaba turi mu ndwi twababa le 8 mars. Le 8 mars isi nzima nta numwe atayizi. Le 8 mars no munsi mpuzamakungu w'umukenyezi. Muri iyo ndwi nyene turiko turaharira y'umukenyezi twebwe no munsi kuri teme yacu twashatse kuvugana n'umutumire wacu. Le thème d'être maman, être maman. Madame, kuba umumama. Wewe wumvise être maman, kuba umumama uvyakira gute, ubitahura gute ku rugero rw'iwawe? Kugira tuvugane n'abari ko baratwumviriza bumve icyo dushatse kuvugana uno munsi. Être maman niyo thème yacu tuza kuvugana uno munsi ko turafise ama sous-point tuza kuvugana ko ariko kuri wewe kuba umumama le jour ko twumvise yuko wavuze ko watubwiye yuko ufise abana batatu. Abo bana batatu umunsi wa mbere wakiriye iyo message yuko wabaye umumama, donc wibarutse umwana wa mbere umushira kwisi. Wari umunsi umeze gute kuri wewe? Wavyakiriye gute? Ugerageze dusubize muri émotions zabaye dans les années passées, tusuye kandi tuzibeho bushasha. Umunsi wavyakiriye gute? Wiyumvise gute? Wabona vision zimeze gute pour vous? Murakoze cyane. Kuba ndi umumama narabyishimiye cyane kandi Imana yarabibonye ikangira umumama. Je niyumvira iyo yangira umupapa sinari kuvyakira neza. Ubu nishima kuba ndi umumama, nivyo nabonye ko binkwiriye. Ubwa mbere na mbere nkitangura kuronka umwana wanje wa mbere, yo byaranezereje cyane, sinzi n'ingene no bivuga. Urabona mukiri inkumi n'imisore haragera igihe muyaga ukavuga mana jenzo hava ndo umuntu ashima. Jewe nzohava ndonka umuntu nyene antwara kwera antwara nkabiwiwe. Sinabitahura. Juste narashobora no kwigana nkavuga mana ndi mubi nta muntu nturikira. Nari mfise na musazanje yamatugaya abashiki bakatubwira nta bagabo muzoronka mwebwe. Rero iryo jambo rije no mu musore nca niyumvira mana nta mugabo nzoronka mukurashima. Ndonse rero umugabo ndavyara ciye nibona nanje ko ndi mu bantu. Narabyishimiye cyane, biranezera, ndavyakira nk'umuhezagiro uvuye gusa ku Mana. Ni Imana nyene bigira. ndabyishimira cyane gose.
kurugezo rwa Soleil uko atuganiriza ukuntu yakiriye uruvyaro rwe rwa mbere urumva rwari umunezero udasanzwe umva yari ingabire ivuye mu ijuru arumva yuko no mu muryango wiwe bari yarabona baramuhari ivoma reka nitize iryo jambo bamubwira yuko wowe nta mugabo uzoronka twibukanye neza abantu muko muradukurikira ya majambo abavyeyi bacu batubwira hari impact itwubaka twege mu buzima kuko iyo uri kurabwira umwana ngo wowe ntacu uzovamwo arabikurana même si iyo ageze ahantu abona yuko ubuzima muri ko buramucanga hari igihe yumvira asubira kandi akiyumvira agasubira inyuma peut-être ni kore ya majambo bambwiye ko atacu nzovamwo nico gituma ubatacho ndiko ndavamwe ariko kuri Soleil urumva ko inkuru inshasha yamushikiye yabonye yuko ari umunezero udasanzwe yakirana ugweze uwo mwana mu mutima wiwe mu buzima bwiwe ariko kandi ga Madame Soleil ndashaka kwibariza akabazo gasanzwe cyane kubera iyo umuntu yibarutse birashika ndazi ko atari ibintu byoroshe cyane kurera abana ndavyibaza ariko none iyo umuntu ari mu rugendo rwo kurera abana warabaye mu mama uratanga ubuzima bwawe ku bw'abana bawe nizihe ngaruka mbi yerekana itiza ku kajambo nizihe ngaruka mbi umaze kubona cyane nibihe biramaze gushika ukicuza ati mana je noba naravyahari iki kubwa rumora abana bagutera canke ibibazo abana bagutera cyane ni bwa buzima kandi ugwa hasi ukavati non en tout cas je suis fière d'être maman ndi fière uko biri kose malgré ibibazo biriko biranca imbere je suis fière d'être maman nye mu ncamake ama conséquences ukunda guhura nazo mu buzima bwo kuba umumama umukenyezi mu rugo. Okay, icyo navuga kuri ivyo onye ni jambo ry'ikirundi hari imigani ivuga ivyara ntirigoye nkirera konsekanse ntizobura mugabo jewe nta n'umunsi numwe maze kwiyumvira kubera iki Imana navyaye oya ivyo ntibiranshikira jewe icyo nzi gusa kubura umumama ukaba ufise abana bawe ukabashira ku isi tegerezwa kumenya principe zawe utegerezwa guhagararamwo kugira urere abo bana bawe mu bibi mu vyiza urondere mwaye zose abana bawe bakure neza bakure biyumvamwo ko bafise abavyeyi babitayeho nico maze gutahura sinovuga ko konsekanse zobura mu kurera abana turabarera kira mwana agakura afise ingeso ziwe rero muri zijya ngeso ziwe akurana wewe uri umuvyeyi wiwe apres uri umumama niwe umuba hafi wa mwana wawe ukamenya uyu mwana afise ingorane nini ingenda mube hafi abana kenshi barumvira abana mama babo ingenda mube hafi uyu mwana ibi bintu abivemwe ingenda mukankamire ingeso ayihebe wewe mama niwe utegerezwa kumenya ingorane z'umwana wawe nizo konsekanse twama ducamwe mu kurera abana baba bafise ingeso zitandukanye amwana uramurera agakura akagenda hinduka muga muri vyose je nshira kwanza Imana imbere Imana ni inderera maze kubihereza Imana nta kintu kinanira cyane isanga wa mwana namyicaritse hasi akanyumvira kandi abana banje bamabara karorero no mu babanyi kira muntu wese yamambaza mbe aba bana bawe nibiki aba bana bawe wabahaye iki jewe nisaza nta na kimwe jewe sinkunda kubakubita gusa umwana ngiriye ikosa ndamuhamagara nkamubwira wagize amakosa ibi bintu nundi munsi ntuzubisubire rero bamabara karorero kandi ndavyishimira ndacyari ku isi sinomenye biri imbere muga Imana yonyene nizonshoboza kurera abana banje. Amen. Urumva yuko d'après Madame Soleil arishimira cyane urubyaro Imana yamuhaye urumva ko ari iteka ni bakwe nitiza akajambo k'icyongereza bavuga it's a gift yavuye
ku Mana ku buzima bwiwe kandi urumva ko Imana iramukundira pour l'éducation yahaye abana biwe arishimira ariko kandi akaba yatwibukije akajambo kamwe te muri byose nkora sinibaza ko ari ubushobozi bw'iwanje je suis sûr que certain ari ubushobozi bw'Imana Imana ni inshoboza kandi kurera abo bana mbe Madame Soleil jewe ndakunda muri société turakunda kubona gasanga umuvyeyi yaravyaye après un instant aciye ugasanga umuvyeyi yaravyaye umwana aramutaye ngaho tireka isi imureri ariho havamwe baba bana twumva ngo uyo mwana arayazwa ariko arazwe nabi uyo mwana arezwe nakanaka est-ce que canke ziga situation ubona umwana umuvyeyi yavuye ngaha agiye kurondera hanze ubuzima kweri turumva yuko Imana ari wigira impact ku mwana w'umuntu est-ce que ntibibaza ko nabajya abana abavyeyi b'abana bata abana babo bakaja kurondera ubuzima mu mahanga wewe kuri wewe ntibibaza ko bizana consequence ku bana kuko kuri wowe watubwiye umwanya wanje mfata mu kwedika abana banje ndabishimira Imana est-ce que pour les enfants basiga ngaho abavyeyi bakaja kurondera ubuzima mu mahanga hama tukaza kubona kuko turabibamwo muri societe turabaza abana ugasanga abana barononekaye abana naho mfatwa umwana ugonda bikanka nihe message uha abavyeyi cyane cyane b'igitsina gore kuvyerekeye education y'abana kuvyerekeye abavyeyi bama batabana je sinovuga kubata iyo mvugo je nayo nokoresha kubera ubuzima kira muntu wese afise moyen yiwe yo kurondera ubuzima rero sinovuga ko ari kubata kujya abari moyen yo kuja kwiorganiza araba ingene ubuzima bwogenda consequence gusa bama bagira abavyeyi bama bagenda muri ivyo bihugu kurondera ubuzima bama basanga abana bononekaye bisa abagenzi benshi bama bashingira intaye abana basanga ntashobora kandi kumukonya dufise n'umugenzi asa umwana yaramaze kuba n'ikibanzi urumva akubwira shize telefone ngaho ngaruka yagiye kujya kuntu umwana atamubaye hafi rero ingaruka mbi zamaze bashikira bajya abavyeyi bama batari kumwe n'abana babo kubera ubuzima nico gituma dutegerezwa kurondera moye zose abana bacu tubiyegereze abana bacu tubagume hafi mugavyo bavyiza je narigeze kumva ikiganiro kimwe cha Samia president wa Tanzania ariko aravuga umwana wiwe yiga interna muri interna rero bakunda kuguma bababwira abavyeyi banyu turabakeneye abavyeyi banyu turabakeneye umunsi umwe ari namura aramubwira ma jewe sinigera nishimira ko mfise mama kubera iki mwana ngo nta n'umunsi warimwe umaze guseruka ku ishure basi babone mama wanje ko ndamufise ngo jewe sinigera ndavyishimira ko mfise umuvyeyi rero Samia ariko aravuga mana ndasavye ibi bintu by'ubuzi bidufata niturera abana bacu abana ntibatwiyumvemo nk'abavyeyi ni ikintu kibabaza mu mutima w'umuvyeyi rero turashobora kugira moye zose zishoboka tube hafi y'abana bacu pourtant icuvuze nico kuko aho mperereye hari abana ugasanga umwana avec 3 ans ugasanga umwana avec 4 ans umwana arigwa na gahamere wiwe no kuvuga nyina avyara nyina canke nyina avyara se turabizi neza muri periode umujyo mu gramere wiwe ariko ararera umwana wiwe aramurera na affection kuko hariyo message abashaka gutransmeta muri urya mwana wiwe ariko amaze kuba umwuzukuru nawe harura we arafise nyina uyu arafise azobimubwira alors que periode yo kubimubwira cyari ico gihe ico gihe naco nawo mwana ntacafise ugasanga mu mwana nawe ariko ayadopta izindi ngeso yize peut-être ayere mu bantu canke mu bandi bana ugasanga izo zose ni conséquence uvyumikiye unyebukije byinshi alors none ga Madame Soleil
malgré turumva yuko ubuzima buradufata bukatubuza gushika kuco dushaka gushika ku bana bacu kandi turazi n'Imana naho hari igikubwiye ati ingo hano ndagukeneye ndakushaka usubire kandi iwanje ni wavuye iwanje kandi shaka usubire iwanje mu gihe nawe umwana arapfuye aragiye nta muvyeyi wari ngaho hafi azomuba hafi azomufasha kutuntu n'utundi azomuba hafi mu manuro dufate nk'umwana w'umukobwa kumurera bisaba ibintu byinshi bisaba ingufu nyinshi bisaba umuntu amuba hafi bisaba umuntu amuhanura bisaba umuntu amuba hafi ku rugezo udashobora kwibaza wa mwana arabuze nyina aritavye Imana ararezwe supposons ko yarafise se wiwe ararongo wundi mugore amushize muri societe wa mwana arakuze wa mugore wa se aramufashe nabi kuko ico njewe nemeza 100% umuntu wese atanga ico yakiriye ico utakiriye ntushobora kugitanga kandi nibaze bababeshe umuntu w'ingeso nziza uzumenye ko nawe yize ku muntu afise ingeso nziza umuntu w'ingeso mbi uzumenye yuko nawe yize ku muntu afise ingeso mbi none gaha hagati be abantu muko muradukurikira meshe hazami turiko turabazanya turiko turavugana dans les commentaires turabasabye muduhe ama suggestion turashaka ama commentaires yanyu turashaka ama views yanyu alors turashaka kandi mudufashe mu byumviro byanyu babana baregwa na baba maratre babo baba mukase wabo batagira ikibaraba batagira ikibavugira ese bovugirwa nandi kuri kitwe abavyeyi abatwege ba mama tudashobora kuba les exemplaires dans la nation aho turi hose tudashobora gufata umwana wari wose tukamurera nkabi wacu turasavye umudamu wese hari amenye yuko ishingiro ryo kurera umwana naryo rimuraba umwana n'uw'igihugu ishingiro ryo kumuraba mugabo kira muntu wese afise umutima w'Imana yamuhaye ari umuvyeyi adashobora kumyera imiseru umwana w'uwundi n'uwundi ashobora no kumushira ku munwa akakwega ibiseru n'umunwa rero Imana naciye nsanga Imana yaduhaye imitima itandukanye hari umuntu adashobora kurera umwana atari gwiwe na gato n'undi akubwira nibisanzwe nzomurera mu banzi Imana yaduhaye imitima itandukanye akora kabigi twibukanye yuko le 8 mars abakenyezi s'il te plaît abakenyezi kuba umukenyezi sukuvuta neza kuba umukenyezi sugusiga makeup neza cyangwa kwisiga tilo neza no kumenya shingiro zawe kandi umenye ko aho uri hose uri umumama dans le monde entier nujya mwana atagira ikimuraba nawe ushobora kumuraba être maman ça veut dire être tout abongera reza niyo bakunda kukavuga neza ngo superwoman kwitwa umuzi ako kantu kaga super nako kakantu kakabige baza bahongera ko nukuvuga yuko twebwe Imana yaduhaye nkuko sori yatangiye kwivuga yaduhaye ibango ridasanzwe umurimo udasanzwe wo kumva ko dufite amasharge kuvuga ko isi yose yoba ari twe tuba tuyikoreye amasharge yose yo kwisi nidwitwe yari ku mitwe mutibagira neza pour célébrer bien le 8 mars tutibagira amashingano yacu tutibagira ivyo Imana yatujeje tutibagire ibintu Imana itubwira gukora kugira dushikane ibwirizwa yaduhaye ngaha kwisi rero tutavyibagira twibukanye neza hama Madame Soleil, merci beaucoup ku kiganiro cacu ku mwanya wanyu mwaduhaye urumva yuko bya ibintu bimeze neza kandi turifuza cyane kandi kubatumira mu kindi kiganiro ndibaza nitukabakenera muzogaruka kandi yego nta kibazo yego murakoze cyane avia Madame Soleil mwayumvise imifato yagize umunezero yagize igihe umunsi wa mbere abonye Imana imuteye iteka agashira umwana kwisi niyo message nyamukuru twashaka kubashikiriza le comportement umuntu yikomportant amaze gushikana ikibondo ciwe kwisi mwabyumvise byinshi ndibaza mutibagira ko kuri micro twari kumwe na Sandrine Nkuzimana umu invité wacu no munsi yari Madame Soleil
ndibaza ivyo twavuganye twavyumvikane ko neza. Être maman si bango risanzwe nukuba umuntu yikorera imitwaro yose kwisi, kumenya vocation Imana yaduhamagariye ngaha kwisi. Ntimuve ku murongo, ni Shingiro TV. Tuzosubira ubutaha. Bye bye.